Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri Nobonesha kure yacu yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye ko bageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kandi ko yariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Murano makuru kandi turaza kugaruka hanini ko biriko biravugwa mu gisagara ca Bujumbura, aho hari grenade zoba zongeye gufatwa zigiye guterwa. Nako kandi murano makuru tuza kubabwira ivyumwe mu bakozi yafashwe agiye gutera umutegetsi grenade, Imana igakinga iyo grenade ntiyagira numwe ihitana. Ni mu gihe mu isoko nkuru ya Ruvumera benshi bibaza uwo batega amagrenade muri iyi soko. Abatembereza ibidandazwa vyabo ntibacemere gukora mu isoko nkuru ya Ruvumera iri muri zone Buyenzi mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura kuva kuri uyu wa gatatu. Abadandaza bakaba kandi bakoresha imiryango ibiri gusa mu kwinjira n'umuryango umwe mu gusohoka. Iyi akaba ari ingingo yafashwe nyuma yaho hatorewe amagrenade atezwe muri iyo soko, hagahagarikwa n'umwe mu bagabo bafise amagrenade ku bw'amasoko yacu. Ariko gushika ubu indongozi z'u Burundi ntiziravuga ababikora. Iyo soko yarahatswe kandi guturirwa kwigenekerezo ya 2 Rusama guheze bitumwe na grenade yatezwe mu vyuma vy'umuyaga nkuba wa Regideso. Nako kandi muri iyi minsi yajeje gufatwamwo andi magrenade ashika kurane kuduga. Ivyo tuza kugaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Nimwe kandi nkuko nabibabwiye tuza kugaruka ku nkuru y'umwe mu bakozi yahazwe kugandagura umukoresha wiwe, Imana irakinga. Ivyo vyabereye kuri bimwe mu biro bikomeye cyane biri mu gisagara ca Bujumbura, aho umukozi w'umushoferi yateye grenade umuyobozi wiwe, gusa Imana ikaza gukinga. Iryo shirahamwe nirihe? Uwo mutegetsi yoba arinde? Ese boba bafikino umushoferi kugira ngo adugane grenade ku kazi aje kwitera umukoresha wiwe? Ivyo bikaba vyarabaye kandi mu gihe bari bahejeje gusozera inama abakozi bose bo muri iryo shirahamwe. Vyose tukaza kubigaruka ku buryo burambuye, ntuze gucikanwa. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa na dushikiriza usangiza no makuru bagenza kandi abo barereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezwe igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Reka ano makuru yacu tuyatangurire kuri ino nkuru y'uno mukozi yateye grenade umutegetsi we, gusa Imana ikaza gukinga ntagire ico nonekara. Ivyo vyabereye mwishirahamwe Bicol riri mu gisagara ca Bujumbura, bikaba vyarabaye ku munsi w'igenekerezo ya 30 Rusama uyu mwaka wa 2024, aho umukozi umushoferi muri iryo shirahamwe yitwa Nishiramwe Dieudonné yateye grenade umuyobozi wiwe ajejwe ivy'ubutunzi canke se bita dafu. Muti vyagenze gute rero? Abakozi bose batonze ku kazi nkuko vyama, bashikiye mu nama ya bose yari isanzwe utegekanijwe uwo munsi. Inama irangiye bose bagiye aho basanzwe bakorera mu maserivise. Inyuma y'akanya gato inama iheze nk'igihe cy'isaha 5 bose bumvise ikintu giturika cyane indani, bamwe basohotse biruka. Muri ako kanya bamushoferi Nishiramwe Dieudonné yarahejeje gutera grenade ku biro vy'ujejwe ubutunzi muri iryo shirahamwe. Mu matohoza yakozwe iyo grenade ntigeze ifata umuyobozi kuko muri ako kanya ntiyari mu biro vyiwe, yari yasohotse gato. Kumbure umushoferi Dieudonné wewe yagiteye yibaza ko dafu ari indani. Grenade yononye cyane umuryango w'ibiro vya dafu nkuko biboneka. Iyo grenade kandi yacikomeretsa bikomeye umwe mu bakozi bo muri iryo shirahamwe, yaciye atabarizwa mu gutwarwa kwa muganga. Mu makuru twatohoje nuko umushoferi Dieudonné yarahejeje gutera iyo grenade yaciye atungwa nayo yameze. None kubera iki ngo yoba yarateye iyo grenade? Ibi navyo twabitohoje ko mu matohoza twakoze. Uwo mushoferi Nishiramwe Dieudonné yarafitaniye amatati n'abakoresha biwe bo muri iryo shirahamwe Bicol. Intandaro ya vyose, uwo mushoferi Dieudonné ngo yoba yaheruka guhabwa amafaranga tutamenye igitigiri yaragenewe ibitoro vy'imodoka. Uwo mushoferi ngo baraciye ayikorako. Ubuyobozi bw'iryo shirahamwe bwagomye bumusaba gusubiza ayo mafaranga biranka, gushika naho ubuyobozi bumwandikira makete yo kwisigura, lettre de demande de l'explication.
bimaze kwanka ko asubiza ayo mafaranga, umushoferi Dieudonné yoba yaragabishijwe ko ashobora kwirukanwa ku kazi. Rero amaze kumenya ko azokwirukanwa ku kazi niho yatangura guhiga avuga ko atazokwijana wenyene. Umushoferi Dieudonné ngo yoba yaravuze ati naho bonyirukana sinzokwijana jenyene. Nkuko biri mu matohoza yakozwe, ayo matate rero yaramaze iminsi niyo atuma benshi bibaza ko umushoferi n'ishiramwe Dieudonné yoba yateguye kugandagura umukoresha wiwajejwe ivy'ubutunzi akoresheje iyo grenade. Uyu yagerageje gutera iyi grenade n'ishiramwe Dieudonné, akaba asanzwe avuka muri komine Vyanda, intara ya Bururi, akaba asanzwe yubatse. Yahoze mu gisirikare cy'u Burundi ca kera, akaba yarakivuye mu mwaka w'2005 inyuma yo gusubizwa mu buzima busanzwe. Mu nyuma akaba yarabaye umushoferi w'imodoka yasi yunguruza abantu Bujumbura Rumonge. Inyuma yo kuronka akazi ka Bikore hagati y'umwaka w'2011 ndetse n'umwaka w'2012. Nguko rero uko uyu umushoferi yari yihaye inkumbi mu kugerageza kugandagura umwe mu bakoresha biwe. Ikindi kibazo kibazwa na benshi i Bujumbura, ninde atega amagrenade mu isoko ya Ruvumera? Abatembereza ibidandazwa vyabo ntibacemere gukorera mu isoko nkuru ya Ruvumera iri muri zone Buyenzi mu gisagara cy'ubudandaji Bujumbura kuva kuri uyu wa gatatu w'iyindwi. Abadandaza bakaba kandi bakoresha imiryango ibiri gusa mu kwinjira n'umuryango umwe mu gusohoka. N'ingingo yafashwe kuri uyu wa gatatu inyuma yaho hatorewe amagrenade atezwe muri iyo soko, hagahagarikwa umwe mu bagabo afise grenade kubw'amasoko yacu, ariko gushika ubu indongo z'igihugu ntiziravuga ababikora. Iyo soko yaraswe guturirwa kandi kwigenekereza kabiri Rusama bitumwe na grenade yatezwe mu vyuma vy'umuyaga nkuba wa Regideso. Uwo yikekwa yari afise amagrenade atazwi igitigiri kubw'amasoko yacu, yahagaritswe ku mugoroba wo kuri wa kabiri hafi y'isoko inkuru ya Ruvumera kubw'amasoko yacu. Yaciye rero ajanwe mu gasho k'igipolisi. Yaravuze abo bakorana n'ababatuma, niko bivugwa n'umwe mu badandariza mu isoko ya Ruvumera. Umwidondoro w'uwo mugabo ntiwatomowe, ariko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu w'iyindwi abadandariza muri iyo soko bemeje ayo makuru mu gihe basanze iyo soko yugawe. Mu gihe yama yugururwa isaha 1:30 z'igitondo, bayinjiyemwo isaha 5. Urongoye soko Eric Baseka yakoranije inama abadandaza ababwira amategeko mashasha. Uti kuva ubu abadandaza bazohora bakoresha imiryango ibiri iri mu burengero bw'isoko mu kwinjira, hanyuma basohokere mu muryango umwe uri mu buseruko bw'iyo soko. Nta mudandaza yemerewe gutembereza ibidandazwa, n'abamasayi bari bemerewe gukora urwo rudandazwa mu bihugu vyose vy'akarere ka Afrika y'ubuseruko barabujijwe. Nta numwe avuyemwo, niko vyashikijwe na Eric Baseka mu nama itemerewe kujamwo mu nama itaremerewe kujamwo abamenyesha makuru nabo kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Komiseri w'isoko n'urongoye igipolisi bashaka ko abakorera ibinyamakuru vya leta ari bo bonyene baba muri iyo nama, bakaba bavyanse bifadikanije na bagenzi babo bakora ibinyamakuru vyigenga. Ni bande ivy'ukuri baba batega ayo magrenade? Kuri uyu wa gatatu abadandaza bemeza ko amagrenade atezwe mu bibanza byo kudandarizamwo yatowe imbere mu isoko ya Ruvumera, nta nimwe ariko yaturitse. Uti biragoye neza vy'ukuri kumenya abatega ivyo bisasu. Nimugiye kugenekerezo ya kabiri Rusama uheze hasi umuriro muri iyo soko. Igipolisi kijejwe gutabara no gukinga impanuka caratabaye vyihuta kubw'amasoko yacu. Umuriro ngo watumwe n'ivyo biturika vyatezwe mu vyuma vy'umuyaga nkuba. Ivyo bisasu nyene vyari vyatezwe mu vyuma vy'umuyaga nkuba mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politike. Igipolisi rero cagiye kugira ico kibivuze ko ku munsi hategwa ibisasu ku bituro bikuru vyo hagati mu gisagara ca Bujumbura, naho nyene nta cashikirijwe na kimwe ku bisasu vyo mu Ruvumera. Umumenyesha makuru umwe yagerageje gufata amasanamu yose kirikirasha yarahagaritswe arapfungwa n'igenderezo ry'u Burundi, gusa mu nyuma aza kurekurwa. Ni mu gihe bamwe mu badandaza bibaza ko ari ibikorwa vyo kwihora bigoye kwihangana kuri bo. Bavuga ko ari ivyavuye mu ngingo y'indongo z'u Burundi igamije kwaka abahoze bafise ibibanza badandarizamwo ububasha bwo kubikotesha kubo bashatse. Abo rero bahoze ari bene ibibanza barashizemwe uburyo bwinshi kuko bategezwa kuriha meri ya buri gihe hari
Murantunge abo bahoze ari bene ibibanza barashizemwo uburyo bwinshi kuko bategezwa kuriha amakori ya buri gihe hari igihinduwe muri iyo soko. Twibaza ko ngo bagomba kwihora kuko meri yahaye abapanze ivyo bibanza uburenganzira bw'uko bibegukira. Ntaco umuntu yabaza nta na kimwe mu gihe ari leta nyene yari yaretse biraba, niko abadandaza bo bavuga. Nimugiye kubwa bamwe mu badandaza bamwe muri bene ibibanza birukanywe harimwo abajejwe intwaro n'abajejwe umutekano. Rero ngingo yo kwaka abahoze bafise ibibanza uburenganzira bwo gukotesha ibibanza vyabo kubavyifuza yashimangiwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye abona ko ari abakomisiyoneri bategerezwa kugwanywa kuko bagomba gutunga barenganije abanyagihugu na leta. Ruvumera rero akaba ari soko nziza iri mu gihugu kuri ubu yubatswe ku buhinga bwa kijambere ku buryo bwatanzwe n'abafasha Uburundi hamwe n'intererano z'abadandaza bakorera muri iyo soko. Aya rero niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwe nayo dushikiriza usangiza no makuru bagenzayo kandi baberereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa navyo. Gusa twasozera no makuru Nyanzarake hatowe biziga bibiri. Ivyo biziga bibiri vyatowe ku munsi w'Imana munsi y'umusozi Rimbo bireremba ku mazi y'ikiyaga Tanganyika ni muri komine Nyanzarake wo mu ntara ya Makamba. Ivyo biziga ntivyigeze bimenyekana. Ni mu gihe kimwe muri ivyo biziga bibiri cyariko kirabora vyabonywe n'abahita kubwa amasoko mu gipolisi abajejwe intwaro n'indongozi mu gipolisi bategetse ifubwa ry'ivyo biziga bibiri atagipimo na kimwe kibaye ngo bategerezwa gukora amatozi imbere yuko ivyo biziga bihambwa. Ivyo ni ngombwa niko amasoko mu gipolisi avuga. Muri iyo zone kandi nta muntu abuze mu miryango nk'uko amakuru avaho nyene abivuga. Abantu biciwe ahandi imbere yuko ibiziga vyabo bitabwa muri Tanganyika nk'uko bibonwa n'abanyagihugu bo ku mutumba Rimbo. Ivyo biziga bibiri biciye bishitsa abantu 4 bishwe mu ntara ya Makamba mu kiringo kidashika indwi imwe. Abanyagihugu bagasaba amatohoza yigenga kugira hamenyekana uburyo bishwemwo bitabaye ko nk'uko babivuga ng'akarere gahakwa kuba nk'akaburi. Ayo makuru rero niyo yaragezwe ko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo tucikanwe nadushikiriza usangiza no makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi yabare ko aravuga mu gisata ca politike agateka kazi na muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi byinshi bigezwe ko babiriko biravugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Numuza TV Imana ibahezagira mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.